Drone za FARDC zikomeje kwisasira inganda mu nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda, aho imodoka ya gisirikare y'inyeshamba za M23 yaraye ituriwe muri ijoro ryakeye na drone za FARDC. Iyo modoka yariko irava mu gisagara ca Goma yerekeza muri Rubaya. Amakuru avuga yuko harimo n'abasirikare benshi bo ku mapete yo hejuru bashoboye gusiga ubuzima muri iyi modoka yahiye iratokombera hano muri Rubaya. Amakuru twamaze kuyatoza neza, ndetse twamaze no kuronka igitigiri cy'abasirikare ba M23 baguye mu iryo raswa ry'iyo modoka yariko iraja muri Rubaya. Sivyo gusa, turaza kuyaga ku kijanye n'agace novuga ko kadasanzwe anyene muri Masisi karaye kisubijwe n'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda inyuma y'imigwano idasanzwe, imigwano ikomeye cyane, aho FARDC na Wazalendo bariko barahangana no mutwe w'inyeshamba cyangwa w'iterabwoba y'igihugu cy'u Rwanda. Biza kurangira M23 yigaruriye kano gace. Twaza kukababwira muri ano makuru twabategura. Kiza kuyaga kuri kijanye n'urujijo kwishingurwa rya Lieutenant Colonel Wiringoma, aho amakuru dufise yashinguwe mu ishamba ndetse agashingurwa n'imbwa mu gihe yari umusirikare akomeye canke yarafise cyafashe muri kino gisirikare cy'inyeshamba. Narijya mwari muzi yuko ari n'umuvugizi wacu. Amakuru yiramvuye rero mwese kaze na karibu, mwiriwe canke mwaramutse biterwa n'amasaha muriko muradukurikirana. Nuko icambere no babwire ko mwofyonda subscribe ngaha musi ino video, mugafyonda na like, bituma video zacu zigera kure kandi hashoboka kugira ngo ibintu bikomeze bigenda neza. Woba wifuza kuja gukorera hanze y'igihugu na cane cane Dubai? Hariho benshi tumaze kwifashamo. Akabijya kacu tubafasha kuronka visa byoroshe no kubaronkera ubuzi tubaronkera no gukurikira: ubwubatsi construction, ubushoferi driving, gushikana ibintu ku mukiriya delivering, gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete warehouse, gucungera ingo amasosiyete n'ibindi abo twita aba security. Hejuru y'ibyo tubafasha kuronka visa byihuse kandi ku kabeyi katavuna. Dusange muri Mairie de la Ville, bureau numéro 6, canke mutwakure kuri +971 50 88 13 005 canke +257 79 90 29 73. Kuronka akazi hanze y'igihugu biroshe cane, hasigaye amahitamo yawe. Yes, nkuko natangwe ndabibabwira nuko imodoka ya gisirikare ya M23 yaraye ituriwe iratokombera n'amadrone ya FARDC, ndetse aya makuru dufise avuga yuko iyo modoka yari kirava mu gisagara ca Goma iri kiraja muri Rubaya. Niho FARDC yayikurikira buke birangira FARDC ituriye igira umuyonga ino modoka inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda ikoresheje amadrone. Amakuru dufise avuga yuko iyo modoka yarimwo bamwe mu basirikare bakomakomeye bizinyeshamba za M23, ndetse amakuru dufise avuga yuko abagera ku 8 bobo bahasize ubuzima, atanumwe yarokotse. Amakuru dufise haravugwamwo yuko hariho n'ibikoho binini vyari bibaherekeje, ndetse n'iyindi modoka yarimwo abasirikare bacunze abo bategetsi. Amakuru dufise nuko ivyo bikoho vyo navyo vyaciye biturirwa, maze nabo basirikare bari bacunze abo bategetsi bamwe nabo barashoboye kwitaba Imana, abandi barakomereka bikomeye cyane, nkuko amasource yacu ari muri ivyo bice abitubwira. Ayo n'amakuru yizewe, kandi amakuru novuga yuko abenshi bataramenya, kuko n'amakuru narose mu masaha y'ijoro, ariko ntari kubabwira kubera ko amasaha yaramaze kugenda canke yaramaze kwigira imbere. Mu migwano yabaye ku munsi w'ejo muri Masisi, yari imigwano ikomeye cyane, aho amakuru dufise nuko M23 yashoboye kwigarurira agace gakomeye cyane kitwa Murema. Ako gace kaberemo isibaniro ry'imigwano, aho FARDC na Wazalendo bagwanye bikomeye n'izinyeshamba z'u Rwanda, maze ziza kubarusha inguvu zirabasubiza inyuma, maze basubira muri aka gace baheruka kwakwa na leta ya Kinshasa. Amakuru dufise nuko ari muri groupe Manyamaboko ariho imigwano yabaye irabandase
birangira M23 igwanya inkundura yisubiza kano gace ka Murema. N'imigwano amakuru dufise yahitanye inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda nubwo bashoboye kwigarurira ko gace, kuko FARDC harageze igihe yiduza drone ariyo ibacucumisha, ariko abenshi amakuru dufise nuko baciye binyegeza mu mandake biza kurangira bishika mu masaha y'umugoroba inyeshamba zamaze kwinjira ngaha muri aka gace ka Murema. Ntiturashobora kumenya nyamba FARDC na Wazalendo barasubiye kuhagira ibitero, ariko nibiba ngombwa tubaza kuronka no makuru kugira ngo dushobore kuyabashikiriza atakibazo na kimwe, nkuko tukiye batohoreza mu buryo bwiza canke mu buryo busobanutse. Nari natangwe ndababwira ibijanye n'urujijo kwishingurwa rya Lieutenant Colonel Wiringoma, aho amakuru dufise avuga yuko yashinguwe ku munsi w'ejo igenekerezo rya 27. Ishingurwa rya Lieutenant Colonel Wiringoma ryarababaje cyane bamwe ku ruhande rw'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda ndetse abakunzi babo n'abafana babo. Biboneka neza yuko Wiringoma yapfuye ukamengo zino nyeshamba za M23 zari ziryoherewe urupfu rwa Wiringoma, aho mbere benshi bariko baratana kumikoma bavuga yuko mu bamugambaniye harimo inyeshamba basanzwe bakorana ngaha ku butaka bwa Kongo. Ishingurwa rya Colonel Wiringoma amakuru tuwabwira kandi yizewe mwonamenya nuko yashinguwe mu ishamba ata communique nimwe ihabaye, ata mugirwa wa gisirikare numwe ubaye kwifubwa rya Lieutenant Colonel Wiringoma. Mushobora guca mwibaza ati nyamba Wiringoma atagiriwe imigirwa ya gisirikare yaramaze iki muri uno muhari wizinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Ico twobabwira numwe mu bavuganira cyane zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda, akaba numwe mu bitanga cyane mu mirongo y'urugamba, aho mbere kenshi aho bagiye barafata ibice canke bagiye barigarura uduce, uyu Wiringoma ari we yaba mu ba mbere mu kuza kwerekana yuko FARDC yigaruriye ubwo buce, kandi akashika kuri termo wa mbere tutibagiye guha mohare abasirikare bizinyeshamba mu gihe baba bari ku mirongo y'urugamba nkuko bamwe bagenda babivuga. Ariko urupfu rwiwe rwabaye nkuko bagiye guta umwasi nkuko amakuru abivuga. Amakuru avuga ati Wiringoma yashinguwe mu ishamba. Wiringoma yashinguwe ata mugirwa wa gisirikare numwe ubaye. Wiringoma yashinguwe nk'imbwa. Ndabisubiyemwo amakuru bavuga yuko Wiringoma yashinguwe nk'imbwa kubera ko ukungene yahambwe yari umuntu akomeye, aho mbere byari biteganijwe yuko ashobora kujana umubiri we ushobora kujanwa muri Goma, mu gisagara ca Goma, akaba ari wahambwa, ariko ngo suko vyagenze vyagiye gutuma bimera nk'ibivyura kutumvikana canke ugucanamwo muno muhari w'izinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Wiringoma yashinguwe mu ishamba atana kimagiriwe, donc bataye nk'ubutaye umwasi. Ariko ku rundi ruhande amakuru avuga yuko bivanye n'ingene Lieutenant Colonel Wiringoma yari yononekaye canke yari yarashwe mu buryo bukomeye, ati ntabwo vyari kubika umurambo wiwe igihe kinini, kubera ko bisa nuko bahamvye ibipande canke bahamvye amagufa n'inyama, kuko yari yababaye cyane, yari yababajwe mu buryo budasanzwe. Rero kuba ariko baravuga yuko Wiringoma yoba yatawe nk'akanuka, ndibaza iki ni ciko canke nisomo ku zindi nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda, cyane izitarafa. Wiringoma novuga yuko agiye kubera karorero abandi mu nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda, aho mbere bamwe mu ba M23 bariko baraduha amakuru bavuga yuko ngo Wiringoma ashobora kuba yahambwe nabi, aho ndetse umumenyesha makuru yegereye cyane umuhari w'izinyeshamba M23 Pero Ruwara avuga ko umubiri wa Wiringoma wahambwe mu buryo bwihuse kandi mwibanga rikomeye mwishamba riri ku mutumba wo mu micungararo ya Rubaya, ngo niho uyu Lieutenant Colonel Wiringoma yashoboye kuzikwa. Nta birori vyemewe vyabaye canke icubahiro cyo kumusezera bwa nyuma
cyateguwe. Amakuru avuga yuko bitandukanye n'ivyari vyavuzwe imbere yuko umubiri woshobora kujanwa mu gisagara ca Goma, ahubwo ifubwa ryiwe ryabaye mu buryo bwihishijwe atatangazo ryemewe rivuye mu mugwi AFC M23. Wiringoma yari umuvugizi wa gisirikare kandi n'umwe mu bantu bakomeye mu kuvuganira uno mugwi w'izinyeshamba. Ivyo bituma uburyo yashinguwemwo butangaza abantu benshi mu barabira hafi ibebera ngaha mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku ruhande rwa leta Kinshasa irongowe na Fatou Beto, havuzwe ko igitero cakozwe hakoreshejwe drone cahitanye abo bagwanyi ba M23, ariko kugera ubu nta gihamya cigenga iratanga ukuri kudasubirwamwo ku buryo yapfuye canke ku buryo yahambwemo. Nuvuga yuko ari kubijanye n'uru rupfu rwa Lieutenant Colonel Wiringoma yishwe ngaha ku butaka bwa Kongo kandi akicwa ntafubanwe iteka, ndetse n'urupfu rwiwe ntirutangazwa mu buryo buri officiel muno muhari w'izinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Muri make amakuru twateguriye naya muri kano kanya, ariko reka mu nkundire muze kongera kubana natwe mu yandi makuru tuza kubashikiriza tugitohoza neza, aho mbere tumaze kuronka yuko ku munsi w'ejo hasoboye kwinjira amakamfort canke ibimodoka byinshi bya gisirikare vy'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda ngaha ku butaka bwa Kongo. Aya n'amakuru tukibatohoreza n'amakuru nitumenye ukuri kwayo tuza kuza kugira ngo dushobore kuyabaha ata kibazo na kimwe nkuko twama tubikora. Rero mwumve yuko Kamanyora hari bidasanzwe, Bukavu hari bidasanzwe, Sange hari bitasanzwe. Ibi byose turaje tubibabwire mu kiganiro tugira tubashikirize, aho tuza kubereka uburyo inyeshamba z'u Rwanda ziriko zirahunga ibice bitandukanye ngaha mu buseruko bwa Kivu y'Epfo. Ndanashimira cyane mwebwe mwese twabanyuma kino kiganiro, ndizera yuko ibitari bike mwabihumviye. Kumbure turaza kongera kubana namwe mu bindi biganiro byacu vy'uno munsi. Bye bye, ntimwibagire gukora subscribe, ntimwibagire gukora jeme, byose biba bikenewe murabizi. Kumbure ibiganiro ni byinshi kuri uno munsi turaza kugerageza kubacisha ku mirongo y'urugamba, ndetse tubabwire hose ngene vyifashe muri rusangi. Jenny Tokodide Black, IBM4 News. Bye bye.